Umpa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuba Kristo amaro y'Imana abane namwe. Kuri ubwo bantu mukurikira Dawa TV Burundi, ubu nagerageje kurondera umushitsi adasanzwe, umushitsi muhire yamatwigisha ibintu byinshi mu nzira kugira ngo dutahure Imana n'imigigwa y'abantu. Ubu rero nkaba nabazaniye umushitsi yenye musanzwe mumenyereye muko dusanzwe duhinduranya abashitsi, ariko ngoma mbanze ndamuha akanya yidondore gatonya na kare tufise iminsi ari mikenya tutayaga. Karibu muvandimwe. Naam, asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hashimu hongera shima gizoro Allah subhanahu wa ta'ala. Kibagira gusabira amahoro imihezagiro ndagaze kwasoze imona abahanuzi n'abasubundi Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muko musavye rero kwidondora ku mazina ndi, ariko mpamwe ndavuga amazina oya. Ndi Hitimana Isa Omar, ego muko mumenyereye ndi umwe mu bavuga butumwa bakunze gutanga ibiganiro ngaho kuri Dawa TV Burundi. Ego bo yaheje kwidondora na jewe ni wa wundi musanzwe mumenyereye, ndi umukozi wa Dawa TV Burundi mu nzo kwamenyesha no kubazana ibiganiro bishashasha na cyane mu nzira yiyoboka mana. Ubu rero badufishe umutumire wacu gumana mubaze ibibazo bibiri bijanye n'imigigwa abantu no munsi tubamwo tukoresha na cyane ku mande zibiri, ku bandi bw'Abisilamu n'Abakristo. Tugiye kuraba muvandimwe. Naam. Abisilamu iyo mu migo gushinguro wapfuye, yani guhamba wapfuye, tuza tumva amajambo y'urunwarumwa y'urusaku yuko Abisilamu swati baroza andi kumamenga bakwama ivyo mu nda. Ubu n'urusaku tumba ariko ntidufite ikemeza igihamya. Mbega bo babohoza cyangwa bo bakwamo ivyo mu nda ibisogi kugira ngo abashe gushaka kubagwe kuja kumuhamba bya bimeze gute? Naam, muri make nkuko wabivuze wakivuze neza cyane. Ati Abayisilamu ni isaku batuvuga ko, ego bakavuga bati Abayisilamu mu guhamba umuntu baramubaga bakamukuramo ivyo mu nda bakagira gute, ego ariko nkuko wakivuze ni isaku ntabwo woza kubaga umuntu imbere yo kugira ngo uje kumushingura ko ubu none impamvu wowe uri kuramubaga yo bari impamvu nyore cyane nturi mu mubagingo umurye, nturi mu mubagingo ugire gute, ahubwo Umuyisilamu yapfuye cyangwa Umuyisilamu kazi baramutunganya neza bakamwoza hakurya umuntu nyene yarasanzwe yiyuza. Ivyo navyo n'ivyandiko bimwe na bimwe mu bijanye n'imyemerere y'abantu birasobanuka neza. Ego nakaroro twisunze n'igitabo ca Bibiliya. Ego Bibiliya y'Abakristo cyo gituma nisunze Bibiliya kuko bikunda gukoresha kuvuga iyo mvugo ikoresha Abakristo, iyo mvugo ikoresha Abakristo mu mbere kugira ngo bacoze Ubuyisilamu. Inyandiko iravuga iboneka mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa ikigabane c'9 umurongo wa 36. Mukurikire bavandimwe. Inyandiko igira iti kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa vyiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga, ni muri ibyakozwe n'umwe 9 kangahe umurongo wa 36 niho kwero majambo yuko ikiziga bacyo baracyuhagira, ntabwo bakibaga. Kandi ngira ko noneho ndanahanura ayo majambo baza bari kuza barayavuga ko turi mu gihugu ciza, igihugu ebana cy'amata n'ubuki, dufise na leta mvyeyi sawa, mbere leta nkozi. Ni kuvuga nta na leta yo kwemerera bene igihugu bayo kuza barabaga ibiziga. Iyo leta ntiyoba irekurira bene igihugu kubaga ibiziga. Oya vraiment umuntu iyo yapfuye aba afite agateka nk'ak'umuntu, ari agateka nyene ko wapfuye bategeza kukamukorera kandi bakamubahiriza. Urakoze cyane. Bo ikigira kabiri kugira ngo shikikwa ndibwo Abakristo bo tumvise ko inyandiko yitanze Imana guhezagire wadohe byakoze mu ikindi 3 na kangahe 36 yuko ikiziga umuntu amaze gukikana ategezwa kumwoza kugira ngo bagirene baje kumuzika. Mbega ikigira kabiri ndakunze kubona Abakristo iyo umuntu bamaze kumushira yamaze gukikana
sinzi ko bamwambika nimba ari amakositime nimba ari amapantaro nimba ari bwa bupopiri nimba butambara sinzi ngo babigenza gute. Ndashaka utubwire mu bw'Isilamu hoho mubambika amakositime popirine n'amapantaro bimeze gute? Nabanze sozera neza kuri ico kijanye no kuhagira wapfuye hama tugende kuvyo bambika umuntu yapfuye. Muri make ni ukuvuga ngo uyu Muislamu kwanza amaze gucikana hariho ibyo abarundi ico gituma keshi umuntu Umuislamu iyo utuvuga yagiye gufungura udushimira Imana kuba waronse ibyo ufungura ushimira Imana mugabo ivyi wawe nivyo wafunguye apana ivyo wafunguye muri yo mwanya. Oya ivyo wafunguye muno mwanya hariho iyo bishitse ukavamo umuka wa nyuma ivyo ntibiba birabagoye kuko hariho ico uza kunda kumva bavuze ngo umuntu yataye impamba. Iyo umuntu yapfuye baravuga bakunda gukoresha kwita guta impamba. Nujya mwanda umusohokamo mu gihe cyo gucikana. Iyo rero nimwe muri hikima zituma abayisilamu buhagira uwapfuye bakamuhagira kugira none woterura umuntu agenda abanukira. Iyo umuntu yapfuye aba afise agahumuro katari keza kaodere katari keza. Ni impamvu rero imwe bagaca bamwoza bakamusiga n'uduparfe bakamoza n'agasabune kamota kugira ngo abagiye kumushingura ntagende aba kagahumuro kabyo karabanuka. Nuko bigenda. Hama rero no musaba abavandimwe bacu uza gusanga bakunda cyane iyo umuntu yapfuye ubu nta n'ibyo koza baratwara muri morgue bobo nabyo koza no muri morgue bashira muri morgue bakura muri morgue baca bashira mu isanduku hari abo bambika amakositime ugasanga babambitse amabukare ugasanga babambitse ibintu bigezweho abo n'abavandimwe bacu bataratahuka bane ko menyera amakositime n'amabukare n'abantu bagiye mu rubanza rwa mariage cyangwa abapastori bayakunda none n'ibindi ngira urubanza impamvu ni ikurikira abavandimwe bacu uyoberwa iyo umuntu yapfuye ukayoberwa iyo umuntu yagize urubanza yagize mariage usanga ari umunsi mukuru kuvanga aba rero bambika umuntu kositime ariko ndakukiriyemo unyihanganire bakoze mukurikira Dawa TV baramubanda y'umukurikirana ikiganiro byose cyane uyu mwarimu umuvandimwe wacu y'umushitsi wanabaza ikibazo ngo kize ngaho muzi ku majambo avuze kuko numva menga bantu muza gushingura abapfumo bambika amakositime n'ibiratu bya byiki amabukari mugari nyamaro za mariage sinzi kwajya mu kaburi kabage muri mariage sinzi ivyo natwe nivyo byatuyobeye bakibagira yuko umuntu yavuye mu nda ya mama wewe ntacyo azanye byategerezwa ko asubira mu nda y'isi atanica jana muri ubaki iryo jambo umuntu yavuye mu nda ya nyina taco azanye ategerezwa gusubira mu nda y'isi kandi ataca jana ariko no munsi babajanisha amabukari n'amakositime uza gusanga isanduku ryonyene gusa kira hari ikioske ikeno yita ko ari ikioske c'imbaho zishika nka zine bakubita ku ruhande nahajya ku ruhande umuntu bakamugaranira muri kioske ntibashira ko n'igufuri tuvuge base bazogaruka ku barugara kabisa bagahonda n'imisomari sawa urumva rero umushitsi n'ingenzi kabisa urumva rero twebwe nk'abayisilamu byaratuyobeye cyane aho umuntu uza gufata amafaranga ari gusigara arafasha imfuvyi amafaranga ari gusigara arafasha imfuvyi n'umupfakazi ugasanga bayashize ku muntu yapfuye isanduku y'umuriyoni kositime zaba z'ibihumbi 500 bukare y'ibihumbi 100 urumva ugasanga amashuka bashize mu isanduku urumva n'ay'ibihumbi 50 basi cyangwa ibihumbi 100 ugasanga bafashe imva barayubatse n'amakaro ugasanga bitwaye ubundi miliyoni ugasanga umuntu imva idepashije nk'imiliyoni 5 zotunza abasigaye urumva icyo rero muri Isilamu nico bise israfu ubwononyi icyo nacyo Imana yarakitubujije ngo kigira kabiri muvandimwe numva ko waciye winjira mu kuntu bashingura abakiristo wapfuye kandi badusigura Imana ibweza gikomanye baye gushimira nunge nagusabira imigisha ku Mana. Kigira kabiri tumvise ko abakiristo mu gushingura bashira mu isanduku bega mu Isilamu babashira mu isanduku nabo baba bambika za makositime bambika iki kugira ngo tubashe gutahura neza ku mande zibiri. Umuyisilamu yapfuye hari ikintu novuga kigereranywa
nico twokwita ingobyi izana umwana batekeyemo mu nda y'umuvyeyi wiwe. Umuyisilamu rero bamuhamba mu gitambara cera perine. Igitambara cera nico bamuzingirira ko benshi ndanumva ati ni sanda, bayita isanda mu rurimi, mu rurimi rwumvikana. Kandi iyi sanda ni nayo bahambamo mu gihe cy'intumwa z'Imana, umuntu bamuzingira ku isanda. Kuko tugiye kwisunga igitabo ca Yohana guhera mu kigabane ca 11 ubandanije munsi uraza kubona Yesu agenda ngo kuzura Lazaro. Ngo bamusanze azingiriwe ku gitambara kizingiriye ku mutwe no ku maguru. Iromva bivuze ngo na Lazaro ntabwo bamushize mu costume, ntabwo bamushize mu ikanzu, ntabwo bamushize mu pantaro n'ishati cyangwa ipantaro n'umupira cyangwa ni bokari. Apana, Lazaro nabo bamuzingiriye ku gitambara. Naje gituma Yesu yabwiye ahita kandi nta n'isanduku bamushize. Nta n'isanduku kuko yaza kuba ari mu isanduku. Aho rero nashaka rero burya ashaka kubaza ikibazo mbega bari mu isanduku bagagutenya misumari bo kumva kuvayo hajya by'ikibazo. Yesu rero kubera yarazikora Lazaro noneho yibereye hajya hano mu abatari mu isanduku mu isenga gibuye. Urumva Yesu yahise avuga ati Lazaro vyuka. Ubwo nyine ashagirane yahise avyuka amubwira ngo sohoka. Ahita arasohoka. Amaze gusohoka yaje azingiriwe ku gitambara ya sanda kuva ku mutwe gushika he ku maguru. Iyo niyo sanda ari sanda, ntabwo ari amakoti n'amakositimu n'amasanduku. Ujya je mujya uri kurangira cyane abakiristo abambika amakositimu na mabukare mujya iby'Imana bona babishuka abakristo. Urumva abantu by'Imana bose baravyiga cyangwa bakavyigishwa ariko kubitahura ni kimwe. Baravyumva ariko bakanakubitahura ariko ni batawo. Ni nacyo gituma Yesu yavuze ngo genda bigishiriza mu migani kuko iyo baraba batabona iyo bumva batumva kandi badatahura. Ayo majambo turasanga muri inde ni muri kigabane cya Mateyo 13:13. Basi nuko bimeze. Abantu bamubikira Dawati mwumvise yamaze gusigura neza bajya bavuga bazana amajambo y'isaku yuko abesilamu ngo baroza umuntu bakakoma ibyo mu nda kandi ngo bakamubaga. Siko biri ariko wadusiga kuri amajambo y'isaku baramwoza bakamubakadagirane kumushingura bamambezi yasa nuko byagenze kuri Lazaro. Imana ishimwe cyane kubwo abantu mugenda isaku mubisha abesilamu muntu mbere yo gucoza iki ideni kandi benshi bakabigira ko abantu ntibakunda ubwisilamu bantu hangi mwabantu. Ikigira kabiri cya gatatu cya nyuma kugira ngo mbashe ubwo umwanya wo kumira amategatonye aricyo cya nyuma uronye umwanya kugira ngo sinda kubanganire cyane. Bo nakunze ko n'abakristo barangije ko yabyigwa yabo yo gushingura byose bagize sinzi n'amakaro bagasha ko wanashima. Hari kindi kintu baca bashirako bazasha ko wa musaraba. Mbega mu bwisilamu bo bashaka imisaraba byo babimeze gute iyo ngo turangize ikiganiro. Mu Bisilamu nta musaraba bashira kumva mu Islamu kubera umusaraba ugiye kuraba cyari kimenyetso kitaranga ibintu byiza. Umusaraba kuko Bibiliya iravuga ngo umusaraba ni igiti kivumu. Umusaraba ni igiti kivumu. Ngo umuntu wese uzokimanikwa ko kuzoba kizikivume. Bavuze ati umuntu adoshwa ku musaraba ari kivume kandi ikivume kizoja ibivume nabyo bazifata handi ni mu muriro udahari mu muriro. Ubwo rero umuyisilamu dushobora cyambere umuyisilamu bisobanura umuntu wicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Ntabwo rero dushobora gufata umuyisilamu ngo tumugire kivume. Ikigira kabiri ndibaza umusaraba nawe uramaze kubona ahantu hose umusaraba n'ibyo uranga ibintu byiza. Umusaraba ahantu uciye ku musaraba aho hantu haba hari abapfuye cyangwa haba hari abagwaye. Ukuvuga kera je naza numva ko umuntu yashikiwe n'ibyago bibone ibyago tuvuge ko ari nk'umusuma ingorane kazaho mucyamo yaguye mu ngorane runaka ngo ndaka ngo yikoreye umusaraba atazitunga yani yahuye n'ingorane ni wa musaraba kumbe umusaraba ni ingorane. Sawa, umuyisilamu rero iyo yapfuye bakamara kumushingura bakamushikana mu nzu yiwe ya nyuma mu kaburi, ikintu bakora bashiraho utumenyetso dutuma umunsi bagarutse guhamba uwundi batazohava biyimba ngo basange bamuzuye bimvye ku wundi. Bashiraho utumenyetso twerekana imva sawa ku buryo imva itazozimangana ngo bahave baza kuzika uwundi bibimbe aho bari bazitse uwa mbere. Nivyo bimenyetso kabisa. Kandi umusaraba ni ingorane. Baro mwumvise no kuri umusaraba ni ingorane kandi nivyo ugiye kura no kumanuko bitarusa ndaki imisaraba kumbe haraba urumva ishira hamwe tabari babare bayita Croix Rouge umusaraba
ni ukuvuga ni ugutabara iki imbabare ni ukuvuga haba hari ahantu hari abantu bababaye baguwe bari mu ngorane rero ryashira hamwe rirangwa n'umusaraba utabara iki imbabare nuko bimeze muri ndagushimiye cyane Imana iguhezagire Imana ikorereze ibikorwa bye byo ngaha mwisi ibyo kumushimira maze tuze tibanira mu bwami bw'ijuru nabo abandi bazoyoboka ikiganiro maze akagitabura bakagishira mu ngiro bakaba abemera Mana bo kuri kurwe nagushimiye tubwira abantu akajambo sinzara abakurikira Dawa TV Burundi akajambo bateki bakababwiye abariko barakurikirana Dawa TV Burundi ikintu twabahamagarira tubakangurira gukora sabone cyangwa subscribe urahabona mu ibara ry'umutuku hamugakanda ku kantu kameze nk'inzogera sawa ntibibagire gukora share na comment sawa na partage ni kuvuga ivyo ono kuvuga niyo bagiye barabikora ibiganiro bizohora bibashikira byoroshe babibona uko tugenda turabikisha neza cyane numva niryo jambo batekiriye kuri ubwo ciao TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.